muri ako kanyamuneza nyeniteka Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka akongera agaserukira imbere y'amategeko ishengero rya Methodist mu Burundi ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yifadikanije n'abari bitavye igikorane c'abakenyezi b'iryo shengero ku magenekerezo ya 11 na 12 ruheshi no mwaka muri paroisse n'intara ya Cankuzo. Ico gikorane kikaba cari catunganijwe kuva ku igenekerezo rya 10 gushika ku rya 12 ruheshi no mwaka kwijambo ry'urufatiro rivuga riti duhaguruke twubake dusanga muri Nehemiya igice ca 2 akarongo k'umunani. Mwijambo yashikirije abari bitavye ico gikorane nyeniteka Sinzohagera yahamagariye abarundi muri rusangi na cane cane abakenyezi bari muri iryo shengero guhaguruka bagakora imigambi bateza imbere bahagwanya ubukene. Mu gihe imyaka 2 igiye kurangira umukuru w'igihugu nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi nyeniteka Sinzohagera yarifadikanije n'abandi barundi mu kumukeza. Yaciye abasaba gusengera umukuru w'igihugu kugira ngo Imana ibandanye imukoresha ivy'ubuhizi. Bavukanye duhaguruke koko tugere twubake dutangure kuri twebwe tubanze twiyubake tugire imigendere myiza n'Imana hanyuma tugenda twubake ingo twubake ikibano twubake igihugu. Ibyo nabyo kugira ngo tuvyubake bidusaba gukora ibikorwa bidusaba guhaguruka tugakoresha ubutunzi Imana yaduhaye. Yaraduhaye inguvu, yaraduhaye isimera, yaduhaye igihugu ciza kirimo akayaga, kirimo imvura. Nimuze duhaguruke dukore duteze imbere igihugu cyacu, duteze imbere ingo zacu, hama n'ishengero naryo nyene ribonegeho. Kigira kabiri nagomba by'ukuri ndabasaba bwoko bw'Imana kuno kwezi ni ukwezi kwa gatandatu kandi ni ukwezi n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi azoba amaze imyaka 2 aturongoye. None agomba by'ukuri nifatikanye n'abandi barundi mbere nsabe n'abakozi b'Imana tumukeze kaba kajye ko gukeza nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi kwino myaka 2 Imana yabanye nawe ikamurongora akaba yamukoresha ibitari bike. Mbere nsabe ishengero turi kumwe ngaha n'ishengero mu Burundi abakozi b'Imana bagenzanje ufata umwanya wo kumusengera kugira ngo Imana ishishikare kumukoresha ibikomeye mu kuzamura ubutunzi bw'igihugu cyacu. Turazi ko isi yugarijwe ariko kandi by'ukuri tubonye ibyo amaze kurangura muri no myaka 2 n'ukuri turabishimira Imana. Rero nawe turamutera intege turamusengera kandi nsaba n'ishengero mwame musengera. Ni byiza ko dusengera indongozi Imana baraduhaye kugira ngo Imana ibashe kubakoresha ibikomeye, Imana ibashe kubaho ubwenge bwo kurongora. By'ukuri kurongora ihanga si ikintu cyoroshe, kurongora abantu si ikintu cyoroshe, bisaba yuko by'ukuri tubasabira ubwenge. Mu nyigisho ziwe yasavye abakristo kwambara ibigwanisho bitatari ivyo amasengesho, ijambo ry'Imana hamwe no kuyizera. Mu nyuma y'ayo masengesho umukuru w'inama nkenguzamateka yaruguriye inzu yubatswe iruhande y'iyo paroisse hakoreshejwe uburyo bw'abakenyezi bari muri iryo shengero bakazayikoresha ibikorwa bizobinjiriza amafaranga. Mu kenguruka ibikorwa birangurwa na nyeniteka Emmanuel Sinzohagera asanzwe aserukira imbere y'amategeko ishengero Methodist mu Burundi abari mu muhari w'abakenyezi bo muri iryo shengero baramushikirije rutuganuke rutandukanye.